urashobora gukora ibintu we ukabikora ubikunze kandi wumva ubiryohere uvuga uti je ibintu ndabitondeka neza, ariko akaza ubundi muntu akaza agasambura bya bintu byose wakoze. Ariko igihe wabishizemo Imana, igihe wabarigije Imana, bituma n'abazogusigarira ubasigamwo ya mbuto yawe. Bakunzi bahora CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Data mwiza, ndakurinahaza. Data mwiza, ndagushize hejuru kuri Imana yanje, uri umuvyeyi mwiza, uri umutabazi mwiza, umwungere mwiza, uri byose muri byose Mana. Nejerejwe no kuba imbere yawe muri kino gitondo, niko ndavuga ibyawe Papa. Nimerera mpemu yera ushigikira kanga kanje, iryo mvuga ryose mbe ndongowe nawe kugira ngo ubwoko bw'Imana bufashwe. Data ndagushimiye kandi ndakurinahaje, icubahiro cyose n'amashimwe usaba yawe, nkaba ndabisenze ndavyizeye ko byumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen amen. Turacariko turaganira kuri Salomo, ngene yize ku buzima, asanga ubuzima butari mu Imana ubusa. Asanga nubusa, ubutunzi butari mu Imana asanga nubusa, ubwenge butari mu Imana asanga nubusa. Rero uyu munsi reka turabe ubutunzi ko yarabugize vraiment, yarabugize. Duhere ku murongo wa mbere igice cya kabiri, duhere ku musiguzi igice cya kabiri, duhere ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 11. Ibihimbaro n'ubutunzi ntibizana amahoro. Nibwiye mu mutima wanje nti ehe ndakugeragereshe ibinezereza, nuko rero uhimbagwe n'ibyiza, kandi raba n'ivyo navyo byabaye iby'ubusa. Navuze ku gatwengo nti ni busazi, no kubinezereza nti bimaziki. Nahisemwe mu mutima wanje uko nonezeresha umubiri wanje umuvinyu, umutima wanje ukindongoresha ubwenge, ningene nokurikira ubupfu. Nokurikira ubupfu kugira ngo mbone ibyo abana b'abantu bakwiye gukorera munsi y'ijuru iminsi yose yo kubaho kwabo. Nikoreye ibikorwa bikomeye, niyubakiye inzu, nitereye umurima w'imizabibu henshi, nironkeye imirima n'amatongo, nteramwo ibiti by'ivyamwa by'ubwoko bwinshi, nigomereye amazi ngo avomere ingemwe z'ibiti byatewe, niguriye abashumba n'abaja bavyara abandi mu rugo rwanje, kandi nagize itunga ryinshi ry'amasho n'imikuku kurusha abantanguriye bose i Yerusalemu. Kandi nirundiye ifeza n'izahabu hamwe n'itunga ry'abami rivuye mu ntara zose, nirondereye abaririmbyi b'abagabo n'abakobwa, hamwe n'ibinezereza abana b'abantu, n'ivy'incoreke byinshi cane. Nuko nabaye uhambaye, nunguka kurusha abantanguriye bose i Yerusalemu, kandi ubwenge bwanje bwagumanye nanje. Ikintu cyose amaso yanje yifuza sinakiyima, kandi sinabujije umutima wanje ikinezereza na kimwe, kandi umutima wanje wanezerezwa n'uburuhe bwanje bwose, kandi ivyo bimbera umugabane uvuye mu buruhe bwanje. Maze nditegereza ibikorwa byose amako yanje yakoze, hamwe n'uburuhe narushe, kandi raba byose byabaye ubusa, nuguhamira umuyaga, kandi nta nyungu iriho munsi y'izuba. Amen. Salomo aravuga ati jewe Salomo ndatunze, je Salomo merewe neza, none ngira ngo ninezereze. Ikintu cyose numva umutima wanje wifuza ndaciye. Salomo nta kintu na kimwe yiyimye, na kimwe yiyimye. Ariko ivyo vyose
aravyihweza. Imivinyu y'ubwoko bwose yaranywa, yagomba gutumira abana akagatumira, yagomba kubaga inka zingana gutya akabaga, umva ico yifuza cose yaragikora. Ariko asanga muri ivyo byose yasanze nta munezero. Ninge nkubwire, reka tubigarukane no mu buzima bwacu twebwe. Uyu munsi uravuga uti jewe nukuri iyi weekend ndagomba kunezerwa pe, ndagomba kunezerwa, ndagomba nkora ibishoboka byose. Uriteguye, urasohotse, uragiye mu kabare, uragiye muri canke restaurant, uragiye uranywa, murasogeye gutamba, hanyuma uraborewe, uratasha, uraryamye. Mu gitondo umva uvyuka umerewe gute? Mu gitondo uvyuka wumva umerewe gute? Urarusha, vyuka urusha. Ibyo ubumenetse umutwe, ibyo ni ngomba. Kandi ubumerewe nabi mu mubiri. Ikigira gatatu, uraraba amahera ushobora kuba wononye. Ikigira kane, amagara yawe uri kurayica. Sara basanga ivyo bintu byose twita ngo ni ibintu byo kwinezereza. Ibyo byose buvuga ngo ni ibintu byo kwinezereza, ngo byose yasanze ari guhahamira umuyaga, yasanze ari ubusa. Umva, nta kinogo cawe coshobora kuzura atari Imana icujuje. Uri umuntu akeneye umunezero, nta si yo guha umunezero, nta butunzi bwo guha umunezero. Umuntu ashobora kuguha umunezero wuzuye ni Kristo umwana w'Imana nzima. Umuntu ashobora gutuma unyugwa n'ivyo ufise ni Imana. Haleluya, haleluya, ni Imana. Salomo agerageza kunywa ku nzuzi z'uburyo bwose. Haleluya. Umunezero w'isi wose yarawihaye. Ari umugore yarawihaye, ari uw'ivyo kurya yarawihaye, ari uw'amafeza mwavyumvise ko yubakiye amazi akomeye, yiterera inzabibu, yiterera ibiti bimeze neza, aragira ama irrigation n'igitangaza ibintu Salomo yakoze. Ariko vyose asanga n'ubusa. Rero nk'umugabo nk'uyu tumwigireko. Uyu munsi ivyo uriko urakora, ivyo wita kwinezereza, menya ko ariko ivyo biriko birakujana mu mahonero, menya ko ari ivyo biriko birakujana mu rupfu. Ariko ibi gifise ikimazi vyotuma wewe uba umuntu muzima, kandi ugatuma ushobora no kuragaba ubuzima, ukabaraga umugisha. Endana n'Imana. Iri jambo nzokwama ndiko ndarivuga, nzokwama ndiko ndarikubwira. Gendana n'Imana, rongogwa n'Imana. Haleluya. Kuko Imana yonyene niyo idashobora kukuzimiza, urumva ngaha ngo maze nditegereza ibikorwa byose amaboko yanje yakoze, hamwe n'uburuhe narushe, kandi raba byose byabaye ubusa no guhahamira umuyaga. Ingoro yubatse Salomo yari ingoro y'igitangaza, ngira murabizi, yo arayibomoye. Ibyo yakoze byose, nkubwire ibintu urashobora kubikora. Ako Mana twigishe, Mana ndasenze data rugira byose ngo atwigishe guharura, atwigishe kwiyumvira, atwigishe gutahura. Urabona urashobora gukora ibintu we ukabikora ubikunze kandi wumva ubiryohere, uvuga uti je ibintu ndabitondeka neza, ariko akaza ubundi muntu akaza agasambura bya bintu byose wakoze. Ariko igihe wabishizemo Imana, igihe wabarigije Imana, bituma n'abazogusigarira ubasigamwo ya mbuto yawe, bakagera ikirenge mu cawe. Kuko Imana igihe igusezeranije umugisha, twarabonye ko yasezeranije umugisha Yakobo, iranamubwira ko n'uruvyaro rwiwe ruzohabwa umugisha. Iramubwira ati n'uzokuvuma azovumwa, n'uzoguhezagira azoguhezagira. Kubera ni isezerano rihoraho. Rero niba ushaka ngo isezerano rihoraho n'umugisha uhoraho, emera ushire mu Imana. Haleluya. Emera ushire mu Imana. Imana igiyemwo
nta kabuza biteza kugenda neza. Haleluya, haleluya, biteza kugenda neza. Rero umunezero wo kwiha nta munezero ubaho n'ukuri. Uyu munsi urashobora kuryoherwa akanya gatoya. Jewe ndibuka kera haraho twasohoka n'ukuri bwaca mu gitondo nkavuga mbega ibintu nagiyemwo nibi. Numva nshobora naraye ntajyanye ijoro rimwe ngasanga ndyamye nk'amajoro ngahe kugira ngo nsubire kumva nabaye umuntu. None uyo wumva ari umunezero? Wumva ari umunezero, ikintu gituma uba goyigoyi, ikintu gituma umubiri wawe utamererwa neza, wumva uyo ari umunezero? Abantu ugasanga barara bicaye ijoro rigaca, uwo ni umunezero? Ariko umunezero nuko amagara yawe agubwa neza, abo mubana bakagubwa neza, mukaba muri mu mahoro n'umutekano. Haleluya. Rero umunezero wa mbere wuzuye no kumenya Imana, no kugendana n'Imana, ukarongorwa n'Imana, ibyo ukora byose Imana ikaba hagati. Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Mugira umunsi mwiza. Mana data rugira byose uri mwijuru, ndagushima kandi ndakuninahaza kuko uri Imana itwigisha kandi dukebura uko bukeye nuko bwije. Aya majambo ntiyopfa kuza ngo aze gutyo nyene. Ijambo ryawe iyo rivuzwe riba rije gukora igikorwa. N'ubu ndasenze ngo rigende rireme ivyizigiro bishasha mu mitima y'abana b'Imana. Abari barazimiye bahindukire, abatatahura batahure, bamenye ko atamahoro y'umunyavyaha, bamenye ko atamugisha numwe ushobora kurama atari wewe ubutanze. Mwami wanje, Mana yanje, bitandukanye n'ibintu byose bagenderamwo bitari byo kugira ngo duhabwe umugisha nawe. Urakoze kuvyumvise kandi ko wemeye kubikora. Icubahiro n'ishimwe bibi vyawe, abanyabisenze ndavyizeye ko vyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.